Kuri wa 28 Nyakanga uyu mwaka turimwo Kaminuza Mpuzamakungu Yitiriwe Equateur yamenyesheje abanyeshuri bose baciye kuri iyo kaminuza kuva mu mwaka wa 2018 gushitsa mu mwaka wa 2021 baba bari mu gisagara ca Bujumbura canke mu mihingo itandukanye y'isi ko boza gusinyira impamyabushobozi zabo. Hari mu kiganiro iyo kaminuza yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru. Iveruniga bahagaze ajejwe akazi n'abakozi ivyo bita ressources humaines mu rurimi rw'igifaransa yagarutse kuturusho iyo kaminuza itanga ugereranije n'ayandi makaminuza mbere agashima n'ikibanzo iyo kaminuza ifise ku rutonde rw'ubusumbasumbane bw'amakaminuza yo mu Burundi ufatiye ku kanovera k'inyigisho zazo. Kaminuza Mpuzamakungu imenyesha yuko imaze kuramura abanyeshuri benshi, hama rero uyu munsi tukaba akaryo kugira ngo duhamagare umunyeshuri wese yize ngaha kuri Kaminuza Mpuzamakungu Yitiriwe Equateur kuza ngo atere umukono ku mpamyabushobozi yiwe yigiye, kuko duteganya yuko ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'indero buzoza guheza kurangiza kuba yuko abanyeshuri nabo bahejeje. Abamaze kuza ni hafi 80%, ngabo 20% nabo abana b'igihugu batari bwaze gutera ku mukono. Dukeneye ko benshi twasanze abantu bamaze gusanzara bari mu mihingo itandukanye y'igihugu kandi batari mu gihugu, kandi twatwiteze yuko abamenyeshamakuru byabo bigera kure si yose iraba, kugira ngo utakiri ashobora kumenya umubyeyi, kugira ngo turabe yuko ico kibazo cy'uko utari bwawe abanyeshuri zabo cova mu nzira. Akabirya dufise kuri Kaminuza Mpuzamakungu Equateur nuko ubwa mbere ishuri ry'akarorero ku bijanye n'injira y'uburundi muri Afurika y'ubuseruko, nuko twari tumaze iminsi dufise ikibazo c'uko Burundi bwari bufise ubushobozi n'ibindi bihugu bugasanga tuko turagurukiramo kubera yuko basanga inyigisho zose duhabwa mu Burundi zaba ziri mu Gifaransa, bigatuma yaba utanguza muri EAC Burundi bw'anyuma, ariko kuva tumaze gutangura gusohora biragira yuko Kaminuza ubwayo yamaze no kurungika abakozi muri nabo mu karere, ari nacyo twokwitere iteka n'umuzi utandukanye n'aya mabanga atandukanye asanzwe azabona n'ibyo bihugu byayo byo mu karere usanga gukoresha ururimi. Turabona ko abanyeshuri bacu barabakira ku bwinshi, tukaba tuboneyeho n'abandi banyeshuri bifuza guhabwa amahirwe hamwe n'abandi, kugira ngo ntibasagare bisigara urutonde ari bo bonyine inyuma, ko kujya gukorera n'ibyo bihugu byacu bibanyi bikoresha n'ubw'icongereza, ko hakenewe yuko baba bari biteguye n'izo ndimi n'inyigisho zabo, kugira ngo ku isoko rusange y'akarere Afurika y'ubuseruko babe bashobora gukora ikibazo mu bandi. Yarangije asaba abanyeshuri bashasha bipfuza kwiga kuri iyo kaminuza kuza kwiyandikisha, aho mbere yanabemereye ko uziyandikisha muri iyi ndwi buce dutangura atazosabwa amahera yo kwiyandikisha. Tukaba tuboneyeho n'akanya ko kumenyesha ko Kaminuza Mpuzamakungu Yitiriwe Equateur icakira abanyeshuri bashasha ko bashoboye guheza cya kibazo ca leta gihituye amezi aheze ko bo Nyaragasa kuza kwiyandikisha, hama tukaba tuzi ko ari ibice nyinshi bitewe n'umwe wese abarutabose, umwe wese arahawe ikaze kuza kwiyandikisha. Ibyo kwiyandikisha navyo twarateguye ubusho butandukanye, ari nabwo agiye gufata akanya kubamenyesha. Twarateguye yuko twarateguye ubusho butandukanye. Ubwo busho bwa mbere twarateguye yuko ino tugiye gutangura mu kiringo cy'iminsi 7 ko amahera ahatangwa mu kwiyandikisha bayakuyeho akazosubira gutangwa mu kiringo cy'iyo bivuyemo.